Sari amahoro cane muge muhanda yamunkurikirana tubandanye duhanahana ubundi bumenyi tubandanye okay. Ubu naho turabona dushobora kumultiplier ama WhatsApp tugafite ama WhatsApp menshi kugira dukora akazi neza ku bantu ba network abantu twubaka ama systeme azoduhemba mu minsi no mu gihe utaba uriko urakora mu gihe utakiriho konti yawe ikazokwama amafaranga kugeza Binance na Royalty zivuyeho canke ama exchange avuyeho aho niho uzorusha uruhuka. Ni ukuvuga rero dutegerezwa gufite amakonti bancaire menshi. Uti kubera iki? Hari abantu ashobora kubatinya yuko amenyekana yuko ariko arubaka hazo akavuga kubera ukuntu ama crypto abantu benshi batabitahura amasikamu yagiye arabaho. Okay, amasikamu ibintu vy'ivyo abantu benshi biciye mu crypto depoza amafaranga ku ma platform atandukanye amahera agacahirayo uruti ukawutira duke ibindi bikayatwara byatumye abantu benshi batavyizera bagaca batinya kubwira abagenzi babo. Rero mu gihe ushobora kubutinya ufise udusoni utagomba kuba kumenya ko ari wowe uriko abigisha ivyo bintu reka ndakwigisha ukuntu ushobora gucreate ama konti menshi ya WhatsApp. Okay, ufite indi konti WhatsApp ukoresha business, ufite n'indi konti WhatsApp uramukisha abantu muyagira ko ivyo mu buzima busanzwe uko mwahora muko ufite n'iyindi yo gukoresha business. Wibuke yuko udakoze atacuronka wibuke kandi ko gutegura akazi navyo bikenewe mu gihe uri sure yuko ico uriko urakora ari kizima atari kurabesha vraiment bikoro unezerewe utekane uri pause ukoresha ama procedure yose abaho agutuma wokora neza mu buryo udatsitaza urya n'uriya. Okay, rero ndayafasha. Okay, tubandanye ni ukuvuga rero nako ndavuga nti ndabigisha ukuntu ushobora kuronka ama application menshi yo gukorera ama konti ya WhatsApp. Hanyuma ikindi nuko harimo application nka application ya Messenger n'ubu yifise yaburya irashaka kuronka ama konti abiri baronka ama konti abiri muri application imwe. Business yonyene niyo ushaka kuronkamo konti imwe. Nuko rero iyo application application ya WhatsApp Messenger umenye ko ufise droit yo gushaka ama konti abiri atandukanye kandi yose ukiconnectako kandi ukayakoresha. Okay, turabe rero kwanza ukuntu ushaka kuronka konti nyinshi muri Messenger. Okay, turabe application ya Messenger n'abafise ngaha. Okay, turabe kuri iyi ni Messenger nkuko ni ari Messenger iyi ndayibereke iyi ni Messenger co kimwe ni iyi ni Messenger. Okay, iyi mubona iyi Messenger iyi ni WhatsApp business muze ko niko plus iyi ni business. Okay, iyi rero Messenger niyo principal niyo yavyaye iyi. Okay, turabere mwemwe iyi rero urako ushaka kuronka ama konti abiri. Okay, urabona ngaha aha mu burungu butatu ngaha ushonze mwuko ikikwereka ngo switch account bisigaye ko je maze kwita ama konti abiri. Ushonze mu ngaha kwana ngo switch account ibikwese yuko wogomba kwiconnecta mu yindi WhatsApp mu yindi konti gira kabiri. Ushonze mwuko nje nisanga mu yindi konti ihingi yindi konti. Okay, iyindi shinyikana nimero ya konti ngiyemo. Ushonze ngaha nyene kandi nkasubira nkaza kuri switch account cisubira mu yindi konti ifise n'ama group nyene kwa kundi nyene yindi WhatsApp nyene WhatsApp zibiri. Okay, sawa aha turi muri aha niki bo warayikoze uyikora gute none tuje muri Messenger iyi niyo ntarakora mu yindi konti
okay, iyi messenger iyi ndayo kuntu ushaka nka konti zibiri. Okay, tuyinjiremwo. Murabona iyi ni konti irimwo amanimero, irimwo ama message. Okay, nshinja ngaha mu burongo bubiri butatu, ncefye ndamuku, nkaca ngaha kuri settings, murahabona nkafye ndamuku. Okay, ishinzana ngaha ako akantu ka plus kekana kushaka gushiramwo iyindi konti igira kabiri. Okay, bashaka gushiramwo iyindi konti igira kabiri. Hari n'igihe babiguha ngaha ugasanga ngaha muri ibi hari ahantu handitse ngo add in other account. Okay, ncefye ndamu ngaha ishinyereka rero ngaha ko noshiramwo iyindi konti add account. Okay, add account rero ishinzana rero nko bitanguye gushamwa WhatsApp kuri ho bigenza gushamwa rero ngaha I agree in the continue. Okay, gushamwa nimero yawe ushaka kugira gushira ko ugomba kugura ko WhatsApp yindi gushamwa nimero yawe hamagara next abigaci verifya ikakurukira nimero code muri iyo nimero kugira yemeze. Okay, hamukayishiramo gaca wemeza ko nyine ukora WhatsApp. Sawa, hama nabetse yuko mu kuva muri muja mu yindi uja ngaha mu burongo butatu nyene urinjira WhatsApp simple nkuko. Okay, nje mu WhatsApp bisanzwe ninjiremo. Okay, engi ninjiremo ngaha bisanzwe ndayinjiremo uko. Okay, shitse ngaha cifyo ndamuko cimbwira ngo switch account, ishimbwiye ngo ninjire mu yindi ngomba kwinjiramo zero le besoin yanje nuko ushaka gufita amakonte menshi. Sawa, tugende rero kurusha kuzimultiplier zikaba na 10 cyangwa 50 zikaba nyinshi, gufita ama messenger menshi ashoboka n'ama business menshi ashoboka. Ivyo ndabiye ko ufise messenger nk'imwe canke zibiri bakubona ko muri application ya messenger ushaka kuronkamwo konte zibiri. Okay, tuje ngaha ama application murabona clone master parallel space izi zibiri. Iyi ni imwe uko ushaka gukoresha iyi ni ushaka gukoresha yonyene. Uja muri Play Store. Okay, uja muri Play Store ukazitelecharge. Okay, ugiye muri Play Store ukazitelecharge ishitse ucuyinjiramo kome nkuko ugenda yinjiramo. Okay, ndayinjiyemo nkitangura ariko bavuze ngo bakubwira ucinjira bakubwira ibintu vya I agree and restart, umva ngo ngwemeza ko ugomba uyikoreshe wemeza ukemeza. Aho ushaka kubwira ngo allow application uyikoresha ushaka gukora ku application yawe ukayemeza ngo ama application mu telefone yatusheko. Okay, ukavyemeza ukemeza uwo mwanya wose canke ukemeza all time canke ukayilimita uko ugomvye juste bugamba ngo ushike kuri page. Okay, fise ngaha rero ngaha izi nizo ugendera multiplier uzoshona ngaha kuri add. Okay, ngize add ishinzanira izindi application nkasha nemeza ico ngomba kwizana ngaha. Nshobora kuzana YouTube igira kabiri, nshobora kuzana Telegram igira kabiri, nshobora kuzana iMessage igira kabiri, Google Play igira kabiri, Instagram, Gmail, byose bikaba ari ibintu biri en parallel bindi mugabo ari yindi nyine. Igumi multiply izindi YouTube izindi application za Instagram izindi Gmail n'izindi rero WhatsApp tukeneye ngo multiply ama WhatsApp. Okay, nemeza Messenger. Okay, ngiye kuraba bino ngaha asanga Messenger yiyajuse ko ngaha ihinzi bizajeko izinzi jubunyene anakora n'ivyo this ngeshe ku yindi ngaha kuri add muraba cyetse bahonze. Okay, add. Okay, ndaje ngaha kuri Messenger ndemeje. Okay, murabana ko yahonze yakizene yajeko. Okay, rero imwe yose ndashaka kuyinjiramwo uko kugira ndayikorere account yayo shireko nimero ngasha nemeza ngaha. Okay, ngira agree in the content nukuvuga nka create izindi konti nukuvuga rero ngomba kwinjira muri WhatsApp iri muri konti iri muri ibi nabanje gukoresha ino application mbanza kwinjira muri
nkinjiramo uko nca ninjira muri ya WhatsApp yanje nshikira muri ya konte ama message nkarungika byose nkabikora atakizo na kimwe mfise. Nshaka guca ngaha naho nabwiye ko ama application menshi niyi yitwa Parallel Space niyi imeze nk'iyi uyinjiyemo akiri rya mbere weje kwiteshaja irakubwira ko wanza kwiyemeza agree and restart ukemeza ko yarowinze ko allowe olo kizoza irafata ku ma application ya telefone ukemeza uzonushikiye ahari ama application ushaka kumultiplier ugire indi Facebook igira kabiri. Okay, hazi Facebook zibizi senzoja mu telefone mu bikunde mugaha birashe bishoboka Messenger, YouTube ukayigira yindi, Chrome yindi igira kabiri, Telegram igira kabiri, yindi ofet uhashuguma ngaho gira add to Parallel Space ikigwi zindi zine. Okay, kushigira accept. Okay, urabona I'm add. Okay, waguma wemeza iza n'izindi urabona ubu irakwemereye nuko ushobora kugira nugira nandi application yose ushaka ukaguma uyemeza ama business ama coin ukagira no application menshi ashoboka inda abana y'ibiriyo ngaho ana hariyo ibintu ama Twitter ama Skype no kuvuga aya nama application yose mushobora kugira kwemeza kwinstall n'ibintu. Okay, rero ahantu no kumanda ndampefira cyane hano ugiye muri WhatsApp iyi turi muri application. Okay, turebye ishiduha ikiguha. Okay, gaturabiduha connection. Okay, ikima gukora konte WhatsApp. Okay, ni Messenger yurayikora hanyuma ugasuka isaba gukora n'iyindi bano kushikuzana gukora ngaha mukamona application nziza ibyoroshe cyane kuba twe dukeneye ama WhatsApp gusa mwoteshaje cyane iyi Chrome Master. Iyi niyo mubona yuko iri fise ama application menshi ya WhatsApp igumya multiplier ushaka na Telegram nayo na Facebook n'ibindi byose na Chrome uteshaje ni sawa nuko mwana yamungurikirana umuntu wese aje ku kivi akore dukora akazi mufite amarimo ya WhatsApp yo gukoresha business nayo kuvugana n'abantu kugira ntibigutsitaze uriko urakora komsa izogenda neza turi kumwe twese birashoboka sawa.